kanza no tuvuta basi niki umugabo ni umugore n'umugore umugabo n'umugabo none utusiga tutariye tugize ubwo bari mu bikigicara mu kuri guco gusa umuntu yogira ngo ni sawa kumbe byarayangara nagerageje koryoherwa ariko mbona umengo hajemwo ahubwo gutera umpunga cyane yo kunwa nta paracetamol ugihari ngamuntu sinziga amaze hano wanza kurambwa ntayihari pe sire ko tayihari tanira basamaje yo kunwa kanyashusha yanze nirafutse urabo yapfanye panga nakanaso eko ningo mu bibazo n'ibikorwa umva umutwe umenetse numva ntameze neza cyatanguye gute kanyene ndarusha umubiri wose ukuntu nyine menga bankubitse naho menga bamfunaga wambwiye none granfrère abwira umuntu utabona usanga ari amatelefone nawe ugumamo nawe sinzi ukuntu wabaye tayivuze none cyo kwambara wapi ngo nshushe ntuka shusha ariko azabyo iva kino niratsakara uburohe cyane uko ntameze neza cyane gisanga ngira ngo ushaka massage kabyo sibaho ushaka kurusha birashoboka cyumba umuntu yakora massage hacyo no cyane urindire granfrère ngira ngo nawe aje n'ibisanzwe mva ndusha umubiri wose makuru ashaka basi nibura yaza akankanda amaguru sinakanda amabona shanelje ntacyo nashobora gufasha unyine cyangwa barakekeneye granfrère kumengo mu minsi ntibimeze neza mu rugo ari kibazo yabaye cyenda kugoye professori tikanda kubaza nako none nko ku mugoroba hajya ntacyo tubazo turagira akamari cyo byica intebe kuyirirwamo nayo ikibazo kirabo cy'agatondo ababara ndabuzana umusego ababara Yasaba amavuta sinzi ngo afite mu cyumba gasa sinzi ko ahetse kanza no tuvuta basi ariko turarya basi ariko ntacyo ntiwumva ko hari ikigo kirahinduka
kabasi kanzana icyumba turi Chérie. Vite. Oya. Pole. Abandi bari none. Shani ari. Gusa nari ngukumbuye ko twagize akazi kenshi uyu munsi. Gusa urasa neza. Nubwo gwaye. Twenga. Ngukumbuye. Changani warugwaye cyane. Ndarusha uyu munsi twakoze akazi. Ndagutuye. None wafashwe gute? Numva umutwe gusa. Kandi we mwijoro arushushe kuntu gusa nayizi nzi bisanzwe kumwe mu gatondo ubushushe. Mu gatondo mbashushe. Arije mu gatondo ubushushe kuntu kubera ko uba wipfutse ibintu byinshi. Nari ngukumbuye. Uyu munsi sinzi no byanshikiye. Mbe abandi bari. Sinzi bari hariya. Tuge muri chambre basi. Uje no koga. Ega nkumaze koga giye byo cabihera. Si sawa? Kandi ndakunda. Ibiki? Ana kimenyene ngasi. Nawe ibyo umwanya umwe ndakuraba ngufite umuntu. None nk'ubu uvuze ndagwaye bubiki. Kuki utanyandikiye umbira ko ikibazo ufite? Twandikira ntanyishu. Ariko agenda nayibonye buri. Niyo kubuna nimbizi ko ufite ikibazo. Gusa sinanizi ko gwaye. Ariko ikibazo ufite ni cya kindi nyine cyamaho. Kandi hagiye umunsi no kweka ko ndi umuntu w'umugabo. None habutse iki? Tugiye kuruhuka. Ndakubwira iki naho. Mbabwira iki. Ndende. Ngano kugwaye. Sibo gushaka neza. Sibo. Benurahishe ndaje neza. Naryamye narushe. Narimye nasumye na n'umwavu wawe uzanye urashiraho uri warimye sibyo waryamye warusha umukozi ariko arateka sibyo Amaso ni mukuru wanjye.
Yere sinzogaruka mbere yuko ushaka oya arega hano ntateranira abantu hayi usanga mu bakanye baje kuraba twege bavuye mu baje kuraba twege oya ni Sanya baba tubanye none bofre gusohokana icyo bitwaye ikintu twese cyo nagize n'iki ufata amafaranga none abantu babone ko turaba fiyazi reka naje ndahwera nani oya biza rero anyemere kuzonyereka umufiyazi wenda tatash uriyo kudashaka nafata uramurondera tsoye tuzatuzananye rero jeho kuki kufuha nageza gufuha nantu wene je nk'umujyo n'ishafuriye honyine nukwenda gushimira ntako utagira kugira ngo ngarure umunezero mu buzima wa oya nishime gose oya aha kugenda turamurako cyane nta icyo byicane wenda kuri impamvu nuko tutazi abantu batanu ego ubundi iyo wishimye nanjye mba nishimye mwiza kandi cyane hari ikintu spesiyale ngaho uvuga ngo wakuze nyandi hantu ushaka ko tuzogira ese nakubwiye wa munsi ugaca umengo sinzi ukuntu umeze uba urafise ukuntu wigirisha uyu munsi wararize honyine we n'ibyo utazi wambaye akarato keza merci yesugira neza nyine ashiramo imiyaga abantu bafise indya bakayoberwa ukuntu bazira ni hatari ntari ikintu ahubwo nsubijemo kweri rantingeje ahubwo none ibintu byose hajya nk'ubu dushikira muhira grandfrere wanje nyine bishikira ubu siza kugenda uri muri moto oya ni cyane aya ikintu iki Sheri iwacu ni ngaha ya iyi nzu twibamo turi babiri haranashushe kabisa ucuraba mu buhanza naco bitwaye ya haranashushe ukuntu hameze neza none iyi nzu mwibamo mwenyine ya turi babiri shana cyo wabaye nibidashoboka nanjye no gutwara mu rugo se okay hama turahari amazi hari jus ushaka tuwiki oya si ugira ndakorose sima ndose byose oya shushu oya ntugire ikibazo ahubwo cyo byose ko tuvuye nko ngaha ariko turi mu rugo ntangorane ntibikoroge kuba ngufise birahagije sibyo none ya sinzara nziza merci hama we ejo nijoro telefone yawe waragize kiko naguhamagaye nkakubura telefone yanje yo ikibazo yari yagize nyene shikanye muhira yarabanje kwanze yazima ndi muri ville shitse muhira rero ndayishaje iranka kwinjitse ya no biringa narakubuze ndatuma umutwe ndiyumva cyo mwana yaranduze ndakaje noti nibiki yampaye umva no kuvuga wari kumbona hafi yiwe yari kubona ikibazo afise shakana gato kwere ewe nibiki yampaye none aya nacho naguhaye ya niko numva umenga sinzi imagine kwiyumvira nakubati ndaje mu rugo byanse ya ejo ndashaka tuzoja ahantu hatari ahantu hari hasanzwe tujya nimba ari mu hoteli nimba ari ahantu hameze fresh ko byiza tuba twibereye mu gitanda ese nicyo gihe gutwara tubazo nta sano gifise waramaze kumenyera imbere wari ufise ubwoba narakwegeye kigira ukuruti umukobwa kuko imana izo muntu indura gute shana uranyekesha bebe ntarandi mu maboko yamba no kumenga ndi mwijuru kwanda gukunda ego shara nanjye ndagukundira neza gusa ntacyo
twakora burya nimwe narasabye umunsi muzompa nzokwakira kuko sinzi ko namaze kwinjira mu mutima wanjye ko muzobinyereka abantu bose babiboneye. Karibu twabagende. Karibu. Stare. Muko kutakira umushitsi none bite? Oya, nana kimwe. Niyo twari dugishika ntangorane. Ntigora. Kama mwitwa bande none ko sitabamenye mwaje tana gahunda. Bo ntabwo muzi. Ariko amajisi uyu ni sheri wanje. Sheri wawe. Muko bivuze nuko bimeze. Okay. Bo nkuko bivuze nashatse kubagendera. Ariko ndibaza ntitwahabasanze ariko nundi musi tuzoshika ngaha twanire. Mbona byiza nokenda sheri. Ngende nzogaruka. Hambaye. Tuzasubiye. Okay, sawa. Sawa. Ubure usigaye ubona yuko umengo urakuze nyene urakuze. Wo guhaguruka je ndiko ndavuga. Urumva rero wabonye ivyo wakoze byose wabonye naho zubaza ngo je ndi umwana. Ubu harageze kugeze ku rwego ugenda n'abatama bangana na sokuru wawe na so ntiyapfuye angana n'ujya mutama. Umviriza. No munzu ngo ba amaguru kuyandi. Umviriza ujya wabonye. Andutira yaje bahungu. Sakubyara nibikuraba. So nto muhanzi hariya mu kumpa. Papa mbari hariya byo nibindabajewe. Kusha kunyinjira mu buzima ugomba mere nkaho wagiye ukagaruka. Ngenda n'umutama ngenda n'umukintu nibikuraba. Nawe ukazomujako je mu bwiwanje. Ntibindaba. Kuri umuntu w'umugabo basi uri umugore. Muhereka suko yanyuma. Yanyuma nsubiye kumusanga ngaho ujya mutama. Nzosohoka nabyo tama. Ahubwo reka no kuntesha umwanya. Aha ni ibintu byo gukora ngaha byanshishe niworaba. Ongeza ahantu afite n'akata. Reka abana b'ikigihe. Hewe. Ndataka kujya shaka. Ibibazo n'ibibazo ariko nibaze ko ubu bigenda neza cyane ko mbona umengo bimeze neza. Cyo mbabaza waba tubereye umugisha kuntu urugo turubayemwo mbona ugomba kudusangiza donc ubukene n'ubutunzi turabubona aho baburi budutandukanye n'abandi bakobwa bari barubaka no muzi. Kandi hari igihe ndazi ikintu nshatse kuvuga nubwo utaduga ku ijambo neza. Mwarigeze kumva dushamirana mu rugo kandi ndashaka ko amajambo canke ibintu mwumva hajya mu rugo ntibisohoke hanze bigume muri twebwe nyene sivyo. Urabona sister wari ku ishure na wewe nubwo utaragera kubaka mugabo ndazi hirya ejo nejo bundi uzokubaka. Evre nivyo nakoze nagerageje ko ryoherwa ariko mbona umengo hajemwe ahubwo gutera umpunga cyane. Oya humura ntabwo ari wewe. Bufre hari ikintu wakoze yagiritse. Harakimwe. Basi
nibaza ko grand frère antuka arafise ibintu do special ashobora kuba jamo wowe ufise umutima wawe muko udashaka ko jemenya ntabwo ndamwagiriza ko na telefone yose ndayikoraho why kwishuri dukwegana n'ino saha nzoje ndabishimira Imana kubera ambere umugenzi mwiza ndetse n'ubu cyaka gusa ubake bwe muze turabona tuyaga ndavuze tuyaga eje ngise ari kuyagira oya nene sireka gukura ndakuze nuko gusa nyene byagoranye byabaye butebe naho imyaka ni nayo ayi bari bikora rikewe byabaye bungore gusa yewe mparaye ariko nyene nanga bije vyumviro wa mana mwanyose ushavuye vyumviro byako tukeneye kwiformata rimwe na rimwe nuri umugenzi gusa umuvukanye ndafata na sister wanje dancer urumva rero yandi makuru mashasha ndagufitiye hewe ufre wanje hari ibintu rero yiharaje mino misi sivyo sinzi ko barigeze kumva ndiko ndashukana n'umugabo canke iki yaba umukozi muhira nikeya yaba njya mushiki umugabo wanje nikeya ariko kirenze bofre wanje ubu ndi muri saro aba yambonye aho ngiye hose aba yambonye birahimba ari genza numva karanda ndodorera ko kucumba kakanguka nkavuga ati uryo mugabo musi yamubonye neza neza camukerera ahubwo hava yibaza ko aje kudodora mu mufitaniye ibintu mu rero byari rero ariko nari menetse umutwe kambari mbari nyene umubiri wose nkumva ndarusha sinzi ko nirwe njyame ntavyonze arazera nkorera massage erega naje nsanga n'ubwenge bwagiye akamwe gutanga ke wabuze sawa jenande nyene numva muri jewe iyo keya sinzi nayikubwiye nace nyene nkaca mbona ari nk'umugabo wanje Karimu inkorera kuruna baniyumva dusarenda kubwira gende gahoro buhoro nago kwegere bofre urugo ngurute cangu ngo hava gusamboza ngo mugabo yitwaza ibindi kuko gufashe yovuga ati niko niyo yongiso yani ko wahora akagufasha tani byo wakoze ari muri iyo massage ukati akora massage mwari sivyo sangara gukwegeye kandi nawe ugiye karabona gahiye nawe ko ucangamuka je mu rumengo muri imisi si heza naho namwe karato 10 hakuti byayarimba no muteze neza wanje ni kirasi kugira bazi kwishakira uzi kwishakira ikishi nkaho menga mbibe baguca gute braje cyo umugore yananiye yananiye kandi ntaco ntakora buri kimwe cyose cyuza umugabo rero utarabandanya abagabo benshi dukunda kwivugisha ngo abagore batunaniye umengo twoni tunanirana ubwo pfu mumbwira ati mu rugo nibigenda neza mu bimbwire ndavyumve hari gihe usanga ari nabo bemakosa sha ntacyo mba namukoreye kitari kiza ndakora ibi nakore bagakoreho ugasanga ati turi guhuriza hamwe umenga mbere n'umwana mu rugo sinzi bigiye byarancanze urashobora kumva ko ejo yavuze gusinda umugabo kubera ko ntacyo ngabye ngo nta nico ndico ngo ahubwo ari kwicuzaga icyatumye aza mu rugo wanje mba ndamubaje none ntabwo uri umugore wanje gute kandi ukiri mu nzu yiwanje ambazaga umugore ni iki umugabo ni iki umugore ni iki umugabo ni iki biransho waragishoboye ko numva yakibaza asa n'ukizi umugore ni iki umugabo ni iki umugore n'umugore umugabo n'umugabo none byibaze none ko nzi nje ndasuma ndamwambika nta kibazo na kimwe afise mva rero umugenzi Karimu ndakubwira wambariye byose wambariye ingene byaje ne byatanguye urambwira ni byaba mukobwa ibiki ariko ndabirabye ariko ibyo byo mukobwa ntukabivuge cyane ariko ndabirabye
inkwezi ya byose inkwezi z'ingorane mu rugo iwawe ni wewe. ubu nawe urimo uranyagiriza amakosa. Inshingano z'urugo ntukizikora, ivyo ukamukoreye wabijanye handi, ivyo ukamuhaye wabijanye handi. Umviriza, ndasuma kuva kwa mbere gushika kwa mbere. Nimba bavuze ngo urasuma ngo uragira iki? Ibuka wa murimvyi ya kera yiririmbiye ati ngo iwacu hari ibigori, ngo iwacu twararyama, iwacu twarambara, neje nkurikiye ibingoye. Uraraba yuko atabimugoye usanga udashoboye gucemo. Nta kimugoye na kimwe, niba ko gumenga barakuze umenga mu rugo nta kintu babuze, nta cyo ugasanga umenga Jego sindi umugabo ngo nta cyo mvuze. Nsigaye nta nkumva umenga iyo ngiye nange ntaronze. Numva ngeze muri ubwo buzima. Bumva ibyo ndimo ari ibiki. Inkwezi ya byose rero. Uri umugenzi reka mukira kace. Urabona ka gakobwa kamena ko bwikiyo. Nanjye uburyo byaje kuri je nawe sinzi kuntu byinjiye mo nabonye urukundo rwakuza ariko. Gusa niwe mba mbibwiza urakauka. Ya mukobwa kuva twaryamana iwanje yahindutse byishimo mutwe. Imbarama y'imiti nimba byaragenze gute ntakubeshe nkubwiza kuri nshitse mu gitanda ibana. Cyane umengaranuki. Nawe mu gatondo ka karindure bantegera muri saro ngo ugiye he? Kara indure bati ibi ni biki? Urumva roje niyumviriye ndavuga ati ibi bintu reka sinkigumizemo aterekanye n'ibibwiro rya mu buradane kumbura mbiri ibyo ari byo none gashaka. Ciye nagerageje kumwereka ko ntameze neza ko ngwaye. Yanse kubitahura nanjye ndagerageza bikanga. None ejo yarambwiye ngo agomba gufata icyumba ciwe ngo nanjye mfate ciwanje. Ariko ibyo ndi kubiramenga hari abantu muri inyuma menga 2 cyangwa 3. None nshaka mu minsi imbere ikintu uzomfasha ndakubwira umuntu unyinjirira neza amenye ikintu kinyegeje inyuma y'ibi bintu kuko ariko tenze kuvuga menshi. Nibaza ko no guhanura nk'umuntu w'umugenzi. Mu bigaragara uri manyanga. Ufise amakosa menshi. Nakubwiye ko bimwe dupfa. Nakubwiye ko manyanga gute kandi nkubwira ko je amezi abaye 3 mu rugo nta mahoro gute. Nakubwiye ko simwambika. Nakubwiye neza ati iwabo kwambara yarambara kujya yarajya. None imyaka yabayeho akandaza iwawe. Ntiyajya. Wibaza yuko ajya kubera iwawe afise ibindi yaje arondera. Ariko urambye yuko ufise mu mutwe ndamahatu. Uravuze neza ko ufise ubundi mukobwa. Undi wa mukobwa agera kunyereka ari we yagutwaye roho. Hajya nabikubwiye. Urangije uvuga yuko ugeze muhira ntukimubona neza ugumenga rakunukira. None ushaka bigende gute? Numva kuri senyera urugo rwawe.